kinesiotherapy yitwa Care Connect Physiotherapy. Twebwe nk'ikigo c'igororero twakira abantu batandukanye. Twakira abantu bafite ububabare butandukanye, abantu bafite ubumuga, yaba ubumuga bwaje kubera indwara canke ubwo bavukanye. Bijanye n'ivyo nize, nagize amashure ya kinesiotherapy, ndi umu physiothérapeute. Nari ndabizi rero yuko ninaheza kwiga hakagera ko ngaruka mu Burundi ntazovuga ngo ngiye gusaba akazi aha canke hariya. Turagerageza gutanga amaservice ari aje ugereranije no mu bindi bihugu ivyo baba bafise n'ivyo baba bakoresha. Je suis ici pour les soins de ma fille. Imbere yuko turonka ubufasha bwa payeje, hariho ibintu bitari bike twari twifuza kuronka mugabo kubera ari ibintu bisanzwe bizimvye, hariho vyinshi ntibigurirwa no ngaha mu Burundi, vyari bitugoye cane. Kuronka iyo credit yo muri payeje byaradufashije cane, twarashoboye kwagura ikibanza dukoreramwo, turashobora kwakira urumva abagwayi basumbirijeho gatonya, turashobora no kugura ayandi ma equipement atari make, kandi ico dushima nuko mu ma equipement twashoboye kugura menshi ngaha Bujumbura nta handi ari. Twarashoboye kuronka abagwayi batwitura kubera bazi ko ivyo dufise ahandi atavyo basangaho. Vyarongereje chiffre d'affaires yacu, hanyuma turashobora kwangaja abandi bakozi. Kuva turonse iyo financement twarashoboye kongera ko abandi bakozi batatu. Kuva dutanguye tumaze kugira ama séance ya kiné autour de 65 000. Hama tugereranije abantu tumaze gufasha en général kuva dutanguye mugabo barashika autour y'igihumbi. Ukuvuga yuko ni igiharuro kigenda kiraduga uko umwanya ugenda uregera imbere, kandi avec le soutien à payeje twarashoboye no kucongereza gusumba. Barakunda ko aha turi professionnel, donc dukora ibintu tuzi. Intambamyi tugira nuko ahanini turagira ama coupure ya courant, nubwo ubu kamwe turashima ntibikiri nka kera, mugabo iyo ma coupure de courant ahabaye byaratugora gatoya. Hanyuma iyindi ntambamyi dukunze kugira ahanini nuko le domaine ya kinesiotherapy mu Burundi isa n'uko ari nshasha, uvuga ko abantu benshi hari abatayizi, rero ugaca usanga hariho abaza batwitura batevye, kandi plus uza ko turabutevye plus bigusaba kugira ama séance menshi cyangwa ugasanga bigusabye umwanya munini. Rero ico nosaba ca mbere, kuko nka twebwe ibyo dukoreramwo ahanini les équipements dukenera nta na kimwe usanga ngaha mu Burundi, nivyo turinda kwimporta. Rero iyo hageze kwimporta turagira ikibazo c'amadevise cane gose. Rero ico nomusaba nuko surtout nka twebwe aba jeune yoshobora kudufasha kugira iyo hageze imigambi nk'iyi bashigikiye badufashe iyo hageze ko turondera amadevise. Aba jeune ico nobabwira ni kuba courageux, kuko kugira umu entrepreneur birasaba kuba courageux. Il faut gukora ikintu ukunda, kuko le chemin ya entrepreneuriat irimwo ama obstacle menshi cyane, kandi iyo ukora ikintu udakunda urumva c'est très facile yo kuba démotivé. Habaye obstacle mu ukacuvuga ati d'ailleurs ndabihevye reka ngerageza ahandi. Il faut ko bari ikintu ukunda, pana ko naka yaragikoze ndabona akasigaye afite amahera reka nanjye ndagikore. Oya, ese ico kintu uragikunda, ese uragishobora.